Ishengero ry'abagenzi ku mwaka utashe y'abana bari mu buruhuko bw'umuci bama bategura inyigisho bita VBS, kuvuga Vocation Bible School, kuvuga inyigisho z'ijambo ry'Imana ku bana bari mu buruhuko. Hanyuma uno mwaka nyene inyigisho ziriko ziraba, umutwe w'amajambo canke teme ni umurima w'umutima. Tuvuze umurima w'umutima dutanga ikigereranyo cy'uko umurima muri rusange cyangwa uko bisanzwe umuntu atora imbuto akagenda akabiba mu murima, hanyuma iyo ateguye neza uwo murima izo mbuto zikamera, hanyuma zigakura zikama. Hanyuma rero muri izi nyigisho turabwira abana yuko umurima n'umutima w'umuntu, umubivyi nawe n'uwo muntu wese avuga ijambo ry'Imana. Hanyuma rero iyo abana bakiriye ijambo ry'Imana basa nk'imbuto zatewe mu murima mwiza, hanyuma zikura hama zikama ivyamwa vyiza, canke uwarimye atimbura umwimbu umeze neza. Inyigisho rero zatanguye ku munsi wa kabiri, no munsi zabandanije, ivyuga bitandukanye biriko biratangwa. Dufise intumbero yo kwigisha abana ijambo ry'Imana nkuko vyanditse mu gitabo c'imigani cya 22 umurongo wa 6 ngo toza umwana indero azorinda saza atarayivamo. Kuvuga abana bigishijwe bakiri muri imyaka nyene y'ubuto, imyaka nyene mike y'abana, kuva ku mwana ashoboye kumva ijambo ry'Imana nk'abana b'imyaka 2 3 kubandanya ku mwana w'imyaka 10 n'ingahe, ijambo mubwiye muri ico kiringo azoryumva arigendere ritume vy'ukuri rimuhindura abo mwana Imana inezererwa. Dutanze nk'akarorero ku cigwa c'uno munsi c'umugani, twabonye umwana yari afise ikibazo, umwana yitwa Minani. Uwo mwana ntiyari bwahinduke, ururimi rwiwe yarukoresha nabi, rwaramutera ikibazo, yarabesha agatukana, uwabesherewe canke abesheye canke atutse akamukubita, canke abavyeyi babonye yabeshye abandi bana bagafata inkoni bakamukubita. Minani rero twabonye ko afise amaganya kubera iki yama ariko arakubita igihe cose ahogwa akarimi kiwe. Mu nyuma rero hava nariyumvira ati mbega yemwe ururimi rwama runkwegera icompa nkaronka urundi rushasha. We yumvira ati aya majambo yose mvuga ava mu rurimi, ntiyari bwatahure yuko ava mu mutima wiwe. Mugabo umunsi umwe rero Imana ikora ibitangaza, ariko aratembera abona umwigisha amubwira ati wamwa ingo nkwereka abandi bana bariko barumva ijambo ry'Imana. Uwo Minani aremera aragenda, ashitse asanga umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko aragisha ku bijanye n'ururimi, arerekana yuko ururimi umuntu arukoresheje nabi rushobora kumukwegera ingorane. Umwigisha arugeranya n'umuriro, ururimi rwakoze na muntu yarukoresheje nabi ni nk'umuriro udomeka, nkuko amajambo umuntu avuze ari mabi arayubeshi ashobora kudomeka agakwira hirya no hino ugasanga biteye ikibazo. Ururimi kandi umwigisha arabandanya bigeranya nk'ivyondo, ati wafata amazi yuzuye indobo meza agashiramwo ivyondo, ayo mazi yose ahinduka akaba mabi. Hanyuma rero twabonye Minani amaze kumva ijambo ry'Imana, umwigisha aravuga ati hariho umuntu yoshobora gutuma indimi zacu zihinduka tukazikamera neza. Minani twabonye ko vyamutangaje kuko yari yaragerageje biranka. Hanyuma umwigisha avuga ati wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akaza akaganza mu mutima wawe, ururimi rwawe rurahinduka rukavuga ivyiza gusa, ukaba umwana vy'ukuri w'ingeso nziza. Twabonye yuko Minani rero yaciye aca bugufi, aremera arasengerwa. Amaze gusengerwa twamubonye afise umunezero mwinshi kuko Imana yari imaze kumuhindura. Abicare mwigisha, Yesu abahezagira. Bite mwana murakomeye? No munsi twidondore hamuce uvuga ico baje gukora. Yitwa Muhezagiro Iskarisa Olinda, anaje muri VBS ngaho kw'isengero iwacu. Wari waje gukora iki? Naraje kwiga ijambo ry'Imana nkuko tuvyiga muri VBS. Amen. Tubwire umugani mwize uwariwe. Uno munsi twigize umugani wa Minani, yari ashaka guhindura ururimi rwiwe. Mu mugani wa Minani ni ikihe kintu cagufashije utaruzi? Kureka gutukana, kuko batubariye ko Minani yari ashaka guhindura ururimi rwiwe, yaguma avuga yaguma atukana, tuko abantu bamusumba n'abatamusumba. None gutukana ni vyiza? Gutukana ni kubera iki ari bibi? Kubera ntibinezereza Imana. Amen.
hama Minani wa kera n'uwo mu nyuma itandukaniro ryabaye irihe? Minani wa kera yaratukana, gusa Minani mushasha yatangura kuza aravuga ivy'Imana ikunda, akubaha abantu, arakunda nyene n'abandi. Ego kubw'ivyo none wohanura iki abandi banyeshuri mufite imyaka imwe canke bari musi y'iwawe? Baranura kuzareka gutukana, besha no gukorera ibindi Imana idakunda. Ijambo ry'Imana mwize harya mu kirasi? Twize ijambo ry'Imana ya Ananiya, ingene yagurishije itongo ryiwe acaragenda mu rusengero atanga amahera adakwiye. Petero acamubarira ngo ati ngo iyo itongo mwarigurishije ayo mafaranga nyene, baramubwira ngo ati ngwego. Gusa Petero acamubarira ngo ati ngo ntubeshe twebwe intumwa, ubeshe Imana. Ananiya na Safira batanze amahera adakwiye, babeshe ko bayatanze, gusa hariyo ayandi bari bakuyemo. Mahoro cyane, twidondora. Mahoro cyane, abaramukije cyane rwose. Ku mazina nitwa mwigisha Sindayigaya Armel, abasanzwe ndi umwigisha w'abana muri kino gikorane cya VBS. Bino hari muriko mukora iki ngaha hamwe n'abana? Nikihe gikorwa muriko muramamaza hano? Muri kino gikorwa turimo n'abana, ni igikorwa cama gitegurwa buri mwaka mu gihe c'ici cyo kwigisha abana ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga mu gihe abana bari muri vakanse misi yose hama hategurwa iki gikorane cyo kwigisha abana ubutumwa bwiza kugira ngo bakurire mu buntu bw'Imana. Mwotubwira haba hari ikintu kiriko kirakoreka gifatika mu bana, ni iki kibafasha, ni kubera iki batokugumira mu muhira? Abana iyo umaze kubigisha kenshi iby'ijambo ry'Imana barahinduka, ko ingene bitwara muri comportement zabo zirahinduka. Nko muri bano bana harimo abana babayabaga bakuze. Hariho rero inyigisho duha abana, hariho abana baba ari bato batazi gusoma no kwandika nabiga mu wa mbere, abo tubaha inyigisho zabo. Hakaba hariho n'abandi bana biga nko guhera nko mu wa gatatu gushika nko mu wa gatanu, abo tubaha izindi nyigisho zabo. Hariho n'abandi bana rero babayabaga bo guhera ku myaka nka 10-12 kubandanya, abo rero nabo nyine tubaha izindi nyigisho. Abo inyigisho tubaha turabafatira ku ijambo ry'Imana. Nk'ubu nk'ibyigisho tumaze tubaha, turabigisha ku kijanye na Bibiliya, tukabigisha amajambo y'Imana kugira ngo abandanye ashikama mu mitima yabo. Kandi kuburyo arabayabaga turabigisha ingene bo kwitwara mu buyabaga bwabo. Ingene murazi abayabaga hariho abatamenya ibihe byabo, abayabaga murazi nk'abigeme iyo bari mu buyabaga birahinduka. Rero bamaze kuza hano kuri Eglise muri kino gikorane turabibigisha, tukabigisha umuyabaga yamenye Imana ingene yitwara. Ni ivyo bikuru twigisha muri kino gikorane aba bana bacu. Murakoze cyane. Hama ikindi nihe ntumbero bise kuzwa bino bikorwa? Intumbero dufise kwa bino bikorwa muri bano bana niyo guhindura abana kugira ngo nabo mu myaka iza bazobe abavuga butumwa. Niyo objective yacu muri kino gikorane. Cyane usanga abana baciye ubwenge. Ego usanga abana baciye ubwenge nko mu bintu by'ijambo ry'Imana, kandi iyo umwana akunda kuza muri bino bikorane bya VBS usanga ari umwana w'indero. Muhira aba ari umwana agamburuka, si umwana apfa gukora ibintu byose, aba ari umwana yamenye Imana. Kuko turabigisha iby'ijambo ry'Imana, iby'agakiza, ibyo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Abana batarakizwa bose bagakizwa. Hano hakizwa abana benshi. Aha abana benshi barakijwe, benshi baragiye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Yego hari akamo mufise motera
nk'abavyeyi batuma baramenya bino bikorwa. Ego akamo dutera abavyeyi bataramenya bino bikorwa turabahimiriza cyane kugira ngo babandanye barungika abana babo muri kino gikorane ca VBS kuko abana bahamenyera ibintu byinshi gose. Ego Murakoze cyane mubandanye imirimo yanyu Imana ibahumugishe. Ego murakoze cyane natwe kuri kano kanya mwongeye kuduha Imana ibahezagire namwe mu bikorwa byanyu. Amen. Amen.